Jewe navutse mu 1952 mvukira mu ntara ya Mwaro kera komine Kayokwe umusozi wa Rutyazo, mvuka itariki 25 z'ukwezi kw'icumi na kabiri ku Noheli. Ntibanyise Noheli kuko abavyeyi banje ntibari bwabatizwa, na jewe urumva navutse nyene ku bantu bakirondera batisimu. Ni mutama wanje ntiyayishaka cane iyo batisimu kuko yari afise abakenyezi barenga umwe kandi akabakunda bose. Jewe rero ahantu umwana agira 21 avuka ku mupfasoni muto muri abo batatu yari afise. Hanyuma rero ndakura uko atashaka ivy'abazungu no kubatizwa, yari umuganwa kwa Karabona. Mugabo yari umuntu yemewe, niwe yaciye urya mugani awuca kwa Karabona, kuko Karabona yari umuganwa, yari se wabo n'umwami Mwambutsa. Ni hajya ahantu hari ikambi y'Imwaro niho yaba. Natwe umusodo wakurikira rero hari wacu, nico gituma aja guhanura kuwo Karabona. Imigani nkunda guca kenshi ndayikura kuri we kuko yarakunda ibintu, agakunda abantu, akagira n'urukundo rudasanzwe. Niwe yavuze ati urakora ikibi iciza caheze, atakundi bushobore kugira. Rero mw'ishuri mu bahungu 13 je nije ndumuhererezi muri abo bahungu. Urumva nsigaye ndi umwe barahonye, naje urokumva ko mvise imyaka myinshi 74. Urumva biragoye gose, so kugora ndiko ndakura ndakuze. Jewe rero narashoboye kuja mw'ishuri, mugabo umwanya umwe biranyankira kabisa, biranyankira. Urumva nageze mu mwaka wa gatatu kw'ishuri ryacu ry'Irutyazo, niho ryageze. Umwana yabitora aciye ubwenge bagaca bamurungika ku birometero 18 agenda n'amaguru kuva kuwa mbere gushika kuwa gatandatu, akaruhuka kuwa Mungu gusa. Hanyuma ndiga uwa 4 nabi, ndiga uwa 5, hanyuma biranga kuko sinagenda kw'ishuri, sinagenda kwiga, nagenda gukubitwa kuko umwana yacerewe, baharura umwanya yacerewe bakamukubita inkoni zingana gutyo. Urumva nakubitwa iminsi yose, urumva navuga nti nagiye gukubitwa gusa, kandi ntibagira ikigongo kuko nabo nyene umu inspecteur w'umuzungu yarakubita abarimu. Yavukana n'urya yapfiriye hajya kuri Chateau Mose. Yari Mose agaca bamwita Munsi mubi kuko yari ameze nabi cane nk'umubigi, yakubita abarimu n'abadirecteur. Hanyuma rero jewe ncangaruka, hariho mukuru wanje yari yarize Makenya, arashobora gushika i Bujumbura araronka akazi. Jewe rero ncamanuka i Bujumbura, Uburundi buronse independence. Manuka mu kwezi k'umunani Uburundi bwaronse independence, idarapo ryaduze mu kwezi kw'indwi. Ndamanuka rero gutangura subira mu mwaka wa 4. Urumva navuye mu wa 6. Mugabo aho rero nari nahevye ishure, maze umwaka naje i Bujumbura, maze umwaka ndagira inka, kandi inka nyinshi cane, kaziragira zari nyinshi ku buryo jewe ntazi n'igitigiri narinzi cazo, ku buryo umutama yambwira ati ntuzuragirane n'abandi, wewe izo mfizi zigwanye zishaka kwicana. Tukajana ku misozi rero, imisozi minini yinya, twari nk'ugucunga gusa izo nka. Yambare ati imvura iguye uzohora uja kugama munsi y'irya mfizi. Imvura iguye nkagenda munsi y'inka ngatunaho uruherezi, kuraba uruherezi. Mugabo iyo mfizi kace hagarara ikaguma hamwe, imvura ihise nkabona kuvayo, ko yari inka nini nya gose zazi n'ibiti Nyamba. Hanyuma rero ndazi Bujumbura, ndiga mu wa 4 hariya mu Ngagara, hajya mu karite ya 2 babita kuri Kubarayike Ecole Officielle. Ndahiga, hanyuma ngeze mu wa 6 nja kuri Saint Joseph
kugira ngo nshobore kuja mu mashuri ya leta ndakora kiye kibazo bita examen interdiocese ca diocese baca bandungika umwaka w'indwi mu ishuri y'indera bigisha yo mu Kinama ari ubu ari lycée Skepersi yo mu Nyakabiga niho rero kya kibuga hari biti imizi ibiki twarayirandaguye hajya tugira ngo tugiye muri sport canke ngo tugiye muri bijya travaux pratique twari gukoresha amaboko twimba ibishitsi turateba turaronka kya kibuga hajya nta mashini yakigiyeko n'abanyeshuri twagikoze hanyuma ndaheza mu gihe kibi cyane nahejeje muri 72 niyo yatumye ibintu vyononekara gose urumva muri 72 hari tariki 29 muri iryo joro jewe ko nari nsanzwe nkunda siporo n'ibintu by'inkino by'ibintu by'ikirundi zatanguye teko turavuza ingoma hajya kuri cercle ya Saint Michel hanyuma rero twumva mu ijoro umuntu witwa commissaire d'arrondissement Bujumbura hajya bita muri bavuga meri bavuga ngo umuntu arrondissement hanyuma araza atubwira ati taha hari ibintu tukumva ibintu twebe turagurika hajya mu gisagara hanyuma abafurera baradutahisha mugabo uko bahora bakunda muri weekend bashaka kuturekura nanje uwo mukuru wanje yanyakiriye yari yamuze gushika mu Nyakabiga niho naba jewe ntorokana n'undi muhungu umwe sininjira muri kuko baratwiruka nka cane gose naye twari dufise umugambi wo kuduga mu rushubi kuramutsa mushikanje yakoraho nawe nyene yari yarize aje amashuri ya ménagère niho bigisha hanyuma rero muri iryo joro tuduga rero tujya kurara mu Nyakabiga abafurira nabo bazi ko batahanya abana bose muga hariho babiri batorotse uca twidugira n'amaguru ducaho mu Nyambuye nari umusore akomeye nagira siporo nyinshi turashika mu rushubi dushitseho mu rushubi baca baratubwira bati igihugu catewe rero urumva nta miduga so rya ntuze rya Bugarama ryose nta muduga n'umwe warengana twasubiye kugaruka tugira ngo turaja gutegera kukabona turonka imodokari itumanukana twaruye kwa manuka n'abaguru kaburimbi yose no mu nzira ntivyatworohera muga abantu bari batekereje imihana bose nta numwe yarazi carico turashika Bujumbura rero urumva mu kwezi kwa kane mu kwezi kwindwi niho twateza kuronka amadiplome yacu baratubwira ko twaronse amadiplome twayaronse mugabo batayaduha ntibayaduha kubera iki kubera yuko abarimu bari bapfuye mu gihugu abarimu bari bapfuye ari benshi kuko iyo ntambara yafata abantu baciye ubwenge abantu b'abakozi ba leta barishwe benshi hanyuma twebwe rero turuhira diplome bagati tuzoguha diplome yawe waronse matricule ntegerezwa ari kuja kwigisha hanyuma ngira Imana betwe n'uwo muhungu nyene twari kumwe baca baduha kwigisha mu rushubi urumva we wamaze umwaka umwe arasubira we waragenda baradutandukanya bamushira muri lycée mwijenda aja kwigisha umwaka w'indwi jewe mu rushubi hanyuma manutse ibujumbura mu buruhuko niho naja kwa muhira navuga muhira ahaje mu Nyakabiga ariko ndaja kuramutsa abo bafurera sanga bafise ingorane zo kuronka umwigisha atanga kwinonora imitsi ikarashishi hanyuma bararaba rero kuko bobo ibintu byose ibintu caba kwishuri cyose cy'umunsi mukuru canke byo kwinezereza barafata amasanamu twende twari bwamenye gufata amasanamu hanyuma bagafata n'amafoto baraheza bararaba abafurera baca baraba ati none gadorfa ko tukubona we wari hose kandi wari ubishoboye ntiwoza ukadufasha kugira ngo nje gusubira kwigisha hamwe nari narize
hanyuma rero ndabemerera nti mugabo biragoye kuva ruguru uzi Bujumbura bati tuzovyimenyera wewe tubwire matrikire zawe naye maze kuzironga cabiba baca baranzana Bujumbura canigisha aho kuri Skepers ndahigisha imyaka 4 ndahigisha imyaka 4 rero urumva muri iyo myaka 4 nari muri bijya vy'ingoma vy'iki ntangura nk'ubu twabonye sinema barakunda kutwereka amasinema gaje hari abana twakunda gukina twajya dukina ivyo twaraye tubonye muri sinema cyane cyane hari bijya vyo kugwana canke vyo kugira gutwenza tukaja tuja turabikina muri recreation hajya turuhutse mu karuhuko hanyuma ndagira rero umugwi w'ingoma urumva ndahigisha abafure bari baraturondereye umuntu nyiga atwigisha kuvuza ingoma bakuye mu Giheta ncamba umuvuzi w'ingoma rero wa mugwi w'ingoma rero ndasubira ndawuvyura hanyuma habaye nk'iminsi mikuru no banka karorero nkajya ijya hotel Source du Nil aho bashiraho bayugurura ni twebwe umugwi wo mu Nyakabiga kuri Skepers twagiye kuvuza ingoma bugurura ijya Source du Nil uwo mugwi wanje umufrere akararyoherwa yari umuzungu akerekana ko azana abantu bavuza ingoma kandi ari umuzungu rero ivy'Imana ikwandikiye hacahaza Republika ya kabiri hacahaza ubushikiranganji bugwaruka inkino n'ubumenyi mugabo inkuru y'umwana isubira inyuma nkiraho kuri Skepers hariho mouvement d'ensemble y'abakoreya iyo mouvement d'ensemble baca bafata abigisha bikarashishi mu mashuri batugisha formation y'amezi 9 turagenda imisi yose après midi dukorana nabo bakoreye wamenga ni kado bagomba guhiki ubwo abo bakoreye hanyuma ngira Imana nije bahaye ku munsi wo kubigira mugabo kuko byabaye iyo contrat yabaye sinye kuri Micombero mugabo ico gikino twagikiye kude ntuzeye bamaze kugira zamaze guhindura imirisho ari kuri Bagaza bati rero ntavyo gukina vya cane ivyo bikino muzobigira umunsi wo kwikukira kwa April hanyuma rero tuca turabigira baca barantora abo bakore yari ati ni wewe uja gukwigirana igikino c'abasirikare gymnastique militaire et civile banshira hariya hejuru kuri tribune ku buryo abari mu kibuga bose bambona turabigira hanyuma numva ndi muri bimwe vya culture ndi muri bimwe mu ivyo vya sport ubwo bushikiranganje rero baca barandondera nari narasabye kuvaho kugira ngo nje ahandi ngo nje ndaja kwishuri mukabona ko ndiko ndasaba kuva aho narindi nariko ndiyigisha baca banshira rero mu bushikiranganje bwo gwaruka inkino n'ubumenyi tema y'imico kama baca bampa gutwara ibi bintu vy'inkino ibi bintu inkino z'i Burundi ingoma agasimbo abiyeretsi intambo z'abakobwa intambo zimiye baha mu Kabezi n'ibindi nyene nagira nazunguka Burundi ndiko ndaraba ahantu hari ibintu bikenewe vyoza kuko twagomba kugira ikintu bita ballet national umugwi wamaho ushobora kugira tudashoboye guhamagara abantu ba ruguru urumva twagira abantu abavuzi b'ingoma bahi Bujumbura twagira abavuzi b'ingoma bambe abantu za abakobwa batamba taraba ruguru kuko hakunda kuza mwumba canke bikazimba kandi binyaruke iyo hariho nk'umutegetsi aje hanyuma rero turabazana niho twatagira rero ikintu citwa ballet national intambo z'ikirundi umugukwiye hanyuma baca muri ico gihe mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu nibo baba ministre waho niwe yaba president niwe yatwaye iyo comité nationale y'iminsi mikuru hanyuma rero hari bahimbaza isabukuru y'imyaka 19 Burundi bwikukiye 19
haza Habyarimana na Mobutu barambarira ati wewe tegura igikino kiryoshe gose mu mwanya muto mugaye intambo zose z'i Burundi bagende bazigize ntangura kwimenyereza rero gucanga imigwi ingoma ziriko ziravuga abakobwa batamba n'intore ziyereka hanyuma biragenda neza ntuze ministre rero wa umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu arantumbako ndagenda hano ngiyeyo acambaza ati mbe Adolphe noguha ubustanteri wowe ushobora ndakanguka se nshobora kubona ko umuntu wo mu Nyakabiga ashobora kuba mustanteri mu ruguru iwacu sindahazi neza urumva nabayeyo nyene mfiga imyaka 11 ahandi naje nabibujumbura umwanya munini ndamubwira ntego cyane kuko nari mu gihe ca amaraso ashushe nkumva ko ngiye kuba umutegetsi acambarira bona nuvuka ndimvuka imwara nimugabona kuri ibujumbura nguribesha nta bumere doravire ndaguha ati ntimaje nshaka harakazi ahari hose kugira ngo nashaka gusa kumva ko nabaye umuntu w'umutegetsi ivyo nagenda gukora mugaye cyonzi cyoco narakunda abantu ko twamana nabo bantu bato abo bava ruguru bose twaratera inkuru iminsi bamare gujumbura naje we nduze nkabona ivyo iwacu ati jewe ati none wowe ingozi urahazi bari mu ngozi urahazi ndahatembera gusa ndahaca nyene ndafise naba utumenyana ngo none ngoma komine yaho urahazi ntekane ndumva nyene amakomine nkayumva gutyo acambarira ngo tora mu makomine 4 ngenda kubarire ambarira komine Rango ambarira komine Gahombo ambarira komine Busiga ambarira na komine Jeni komine zine hanyuma izo zine cyo ntangura kuvuga kwiryohera nyere gusa niyumvira Rango byarabaye Rango Gahombo byarahombye Busiga byarabaye Busiga nyene Jene numva ko kazina Jene Excellence Monsieur le Ministre John Chirigene aradukara twenga kuko niyo komine mbi yariho niyo yari igoye gutwara hari ku mupaka ukanyaru mu kibira ahantu nyene muja murumva bavuga za Kabarore Rugazi mwishamba n'amajambere iyumvire n'amajambere ntiyari bwa bamajambere nyene abantu bari bakiri inyuma gose abana barashobora gushikana imyaka 10 hakanye batarambara impuzu bafise urukoba rukomeye gose kubera bakuriye mu mbeho bacabagira umubiri ukakaraye ku buryo umukoze ko wumva ko ukoze ku ruhu hanyuma rero acabwira gouverneur ati nakuronkeye mugabo ministre wanje nawe umushinga ntahe abo bashikiranganje bari abantu b'intore gose yitwa Ndayiradistrasi muri ministère de la culture abo bose ndiko ndavuga baritavye Imana bahezaga aho bari hanyuma hariho inama bagira inama iminsi yose kwa gatatu namba yabimubariye nabavuye mu nama carampamagara cambara ati Adolphe hariho ahantu hariho mission une formation izobera muri Haute Volta ico gihe yari niho Burkina Faso y'ubu acambarira rero ati nashaka ko ari wowe uzogenda kumbe simenye ko agiye kunyegeza kugira ngo nze nsange aho hantu iyo komine baramaze izo komine zaramaze kuronga ndagenda marayo amezi 2 ngarutse hariho umuhungu rero w'umunyengozi niwe yatuma sinigwa ndamuvuga ari izi aracariho acambara ati ministre azokwica ngo waramuhenze hanyuma rero ndagenda kumuraba tana raporo ndatanga acambara ati narabimenya yagiye kunyegeza kugira ngo usange nakubika ico kibanda cawe rero ubu nyina kagake ejo nagize kuwa gatandatu
nirirwaho kuwa mbere nja kumuraba kuwa kabiri naciye ndoga i Ngozi kuko Ngozi na Kayanza zari zikiri province imwe hanyuma nja naduga mwene wacu rero urumva yaratangaye ntibashobora kumva ko mva mu Nyakabiga ngo uje kuba mustanderi kuko nkibibabarira bagira ngo reka kubisha we nawe wogira mustanderi hanyuma ni radio byaravugwa kera amakuru yo mu Kirundi bati bashikirije mustanderi uyu n'uyu muri commune Jini abi wacu baratangara cyandagenda yo rero ndakora nje navuga nti nakoze birashimwa n'ukuri kuko nashizeho ituntu twinshi mu mwaka miki umwaka umwe n'amezi indwi baca bagira ba commune mashasha no ma province mashasha muri commune Gahombo yari zone Gahombo bayigira commune itwara imisozi ya Gatara na Gahombo ya kera na Butaganzwe gutangura commune nshasha kubaka bishasha aho no kuvuga ikomine imwe byo nagenda akora byaratangaje ku buryo no ku ntwaro ya Republika ya gatatu habaye ntuze jewe ntibankuye benshi barakuwe bace bampindi commune ya Matongo aha muri ahibanga umusozi wa Banga cyamba mustanteri wa Matongo rero imyaka 4 baca batangura rero kurondera hajya batora umwe bw'abarundi hose niho nari Matongo ivyo byose byari ibintu harimo ingorane za politike n'ubu njibuka naho kwishuri honyene kuri Skepers murumva intambara byabaye ibintu bibi bagomba gutwara abanyeshuri Ndirimana hazamwe abasirikare tuzinanye ibyo nabiciye hejuru kuko ni birebire hanyuma vuye mu ntuze baca batuvuga ati ubu rero uzoba mustanteri azobategeza ko ari kavukire hanyuma kandi yahejeje kaminuza urumva nategeza gutaha ntihari wacu nta kaminuza nari naragize ca ndataha maze imyaka 11 ndi mustanteri wa makomine 3 natwaye mu makomine 3 ca ndaza ndashomera iminsi itari mike mugatari miremire cyane sinzi rero ngene ngiye ahantu mu Kayanza ahantu wakoze neza ntwatinya nari ngiye guciriya agakado umwana we wanje imfura yanje yiga kuri lise mu Kayanza yarakwije imyaka 15 cyane mushaka akado hanyuma buranyirana ndi kumwe na mama wiwe buranyirana nja gusaba indara ahantu ye gusaba indara uko nta dufaranga nari mfise twakado gusa n'amahera yo kumanuka cyane mfise ayo kurara mu hotel ahantu nje ndahasanga Imana ivyigira ndahasanga umuntu umutegetsi mushikiranganje avuka mu Kayanza hanyuma turicara nawe umuntu avuga ati uyu ni ati mustani wowe uramuzi ntijewe ndamuzi ntega abategetsi tuza kubamenya hanyuma nawe aramubaza ati Nyakubaha uyu rero yitwa gutya na gutya na gutya yatwaye ngo none nuwo yitwa Adolphe none numva yitwa Adolphe ntijewe Nyakubaha ati Adolphe uri hehe rero ati ntanamubwira ntaho ndi kabisa ko c'est pas possible we ibintu wakoze mu ntara yacu ukabura akazi ibare bambare ngo ngume ngaha barondera akazi kanje kurabwaruka mu ntara mugabo sinabikunze nashatse gusubira iyo navuye naho nsanga baramaze kuhashira abandi hanyuma rero acambara ati uraze jewe ndaguha akazi muca mwumva yari umushikiranganje yaciye ampa muri tourisme yari umushikiranganje w'ibidukikije ibi vya environnement na tourisme rero yarimo ncanja muri tourisme naho nyene ndahakora iminsi itari mike njana abazungu abanyamahanga kuko urumva baraba nk'ibi vy'ingoma abantu batamba jewe nari ndabizi kuko nabikozemwo muri culture hanyuma nkatembereza hariya mu kibira hanyuma mugabo nkabona rero aho muri tourisme nene nagiye humenga kuko bari bambariye ngo ndanjirikete
warongoye tourisme muri ico gihe narabona ko atavyakiriye neza yaciye ambarira ngo genda umubwira akurungikane n'amafaranga uzohembwa ntinsubireyo gusubira ngo none ko atayariho nisaba nimumbare gwihonzo kugenda ngo urabireka mpaka ugenda wicare hajya nkabona ko batanyakiriye neza niho rero aho habereye intambara yo mu Rwanda iyi genocide yabaye mu Rwanda niho rero hariho umunyarwanda twari twarakoranye muri ibi bintu vy'amateatre aho nari ngarutse mvuye mu stanteri na cenja muri ibi vy'amateatre twakorana n'umufasoni yitwa Sibazuri Marie Louise yacenca mu mugwi wiwe witwa umubanye niwe muryango jewe rero bakampa gukina ibintu bitaryoshe kuko babona nishobora kubigira barampa ku abawibukana bari bangize Padiri Popoli gakina Padiri Popoli kuko ivyo naye nize bya teatre i Burkina Faso byaramfashije na Benyaro Theatre ngena igira nkamenya guhindura n'ijwi hanyuma bampa na role yo kuba umunyepolitike yitwa Papa Viva bampa n'iyindi yo kuba umukuru w'umutumba yitwa Gihendabaje aho rero nashobora gutunga abana harira abana mugabo uwo munyarwanda rero twari twarakoranye aho raza tugira udusenema duto dukina n'amateatre twakina teatre twakenye u Rwanda FPR itsinze imbere y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bayita yari yanditswe n'uwo mugabo nyene yitwa Rugano Kalisa n'ubaracari utwicara abami twa Nyaruteja ni hajya hakurya y'Ibusiga niha umwami w'u Burundi n'umwami w'u Rwanda bahuriye hanyuma uwo mwami w'u Burundi barasezeranye ko batazosubira guterana kuko abanyarwanda n'abarundi bahora baterana kera ivyo ntavyo nabonye nivyo numva mugabo narabonye ingoma bite nanga Burundi yari muri mize y'Ibutare nukuvuga bari batwaye iyo ngoma bayitwivye ingoma y'u Burundi yari naje nayibonye ivunguka bari bayishize mu kiyo kugira ngo umuyaga ntutume ivunguka sinzi n'ubu kukiriho hanyuma rero jewe rero urumva aho umuntu uzeye mu Rwanda twagenda gukina ibintu babyita ubwiyunge abantu bari bahamutse abantu bari bageze iki turagenda n'uwo Rugano rero turagira ntuze twakomboza ama pièces de théâtre turagenda mu ntara mu ma prefecture mu makomine tugenda turakina kugira ngo imitima y'abantu iruhuke tukabakinira hanyuma tukabazanya ibibazo kugira ngo abantu bashobore gutora gahengo bakatwiganira ivyo babonye ivyo bage biteye ubwoba tukagerageza kubikina mugo tukaberekana ko ubuzima budaheze kandi noneho umuntu aravyo ivyo bavuze ubuzima ntibwaheze abasigaye abarokotse bari mu buzima bwiza hanyuma rero urumva nagiye mvuye aho muri tourisme kuko na muri tourisme batandabagiza nsaba n'iza disponibilité mugabo ngiye baca bandaka ngo na desertion umunsi wo kugura radio byaratangaje uwo umushinga naye yatwara ibiro vy'indero kavukire yabajije uwutwara atelier yantunze ya radio amubaza ati yabajije umuntu yatwigishije nk'umwana subira inyuma yatwigishije wo muri radio nationale radio nkuru y'igihugu nibo batwigishije kugira ngo dushobore kugura radio hanyuma rero acamubwira ati je mu gifaransa mbona ari uyo yari umushinga ntaye yatwaye iyo radio bwa mbere yarapfuye naho yarakiri mu tagize accident n'imodoka acarapfa yitwa Nzeyimana George hanyuma rero George aratangura aravuga mu gifaransa abantu nabo bamaze kugenda kure na kure kugira ngo bumvirize ko bashobora kuyitora bafise tuya radio two mu minwe atangura rero kumviriza barumviriza arinda aheza igice ciwe iyo radio itumvikanye sinzi rero kuko nakunda kugira ibintu by'ama blague nayo mu by'amateatre n'iki
cyangwa nimwumvise je ngende kuyizibura. Ninjiye iyi ni radio Nderagakura ikora ku murongo je ndavuga za Inanzegwe za Birime zahe numva induru hanze rero naciye nshaka umuziki numviriza induru bose nsanga baje muri studio kugira ngo bamfelicite bandabira mwidirisha bangira gutya nanje ntangura guta umutwe ndabura nivyo vuga ntangura kuvuga nyene muga radio yo iri kiravuga nabuze ivyo mvuga nkaca nshira ku muziki w'ikirundi canke w'ikizungu hanyuma ndatewa rero ndahema neza ndavuga ko radio ari ubwa mbere itanguye ndavuga byose ivyo nateguye igice canje kirahera nsiga ndayugaye yari igihe c'isaha 1:30 ndayugara shitse hanze sinokubabwira ngene abantu banshimiye bamfelicita bangira ati nukuri ni sawa iradio riba iruguruye yuguruye rero rwa rukundo bamwe bari bandavye ribi ntiryari ribi nkuko kuko baranka nuko nkora kuvyuma ngo ndahava ndavyonona mugabo ngapfa kubifyona mutabenyerese ndabifyonda nyine hanyuma barateba rero bacabona ko dushobora turakorana ndakora hafi imyaka 3 hanyuma haca haza iki kintu citwa Search for Common Ground iyi studio y'Ijambo radio Isanganiro hanyuma nabo ntanguye kumenya kwandika nkuko Sibazuri yandika narimenyereza canandika ku bintu vyerekeye sida kuko yari sida yari yamaze abantu ngira ikintu citwa Semerera baca bambarira ati urazana ibice bine urondere n'abakinyi abantu baranyagirije ngo nakinishije abakinyi abana banje umwe wese namuhaye role abana n'ababanyi ndabaha role kugira ngo kuko bambariye ati nitwavyemera niho tuzobahemba hanyuma rero umva cyankoresha abantu naho bitokunda batonyishuza hanyuma ndabibereka turakina ivyo bintu nanditse bine ndabijana kwisanganiro ndabyana n'abakinyi banje barabifata hanyuma barabivugisha barumviriza ngena bimeze baca bansinyisha kontra urumva babakinyi banje batanguye gukina sinari kubakuramo bari inshuti zanje abana banje ko nefise abana benshi ndeze abana ba bene wacu ndabakinisha n'abanje nivyarira n'abababanyi amajwi manini ngafata abapfasoni bababanyi canke b'inshuti abantu babagabo ngafata abantu babagabo nzi ico gihe rero haraza abantu barashiramwo ibintu kandi abo babanyi n'ubu turacabana aha mwijabe turacabana turavanze kandi turacana inshuti ndagira rero ico gihe nanditse ibice bishika 353 za Semerera irasemerera mu gihugu uko isemerera niko natwebwe twaronka udufaranga mu muryango bakaduha mu ntuze udufaranga ngahemba abana bakaronka argent de poche barashobora no kwigurira udukinga tubajana ku kazi hanyuma buno nyene ico isemerera iheze hamwe nakora muri radio Scolaire Nderagakura bambara ati ko bakeneye ikiganiro cerekeye ivyo vya sida nyene kugira ngo batabare uko no mashuri bavuga kwa ugwaruka iki abaca barondera financement muri UNICEF menga bakironse baca bampanijira canditse ndacita simba sida ugira ico usiga hanyuma ndandika ibice naho nyene bitari bike ibice byinshi cyane radio urumva radio nayo nyene yararonka na jewe nkaronka n'ababana banje narakinishije n'abajournaliste biyo radio barakina muri ico gikino ciwanje hanyuma ico simba sidugira ico usiga bampemvye nanye gahemba abakinyi hanyuma rero nshobora kuronka akaduga kambe ariko kuva hamwe kuva ndi mustanteri hahandi natashuko kuko ugomvye gukora utiyivye amahera ya leta ntashobora kuguha imodokari nta n'ideni washobora gufata kugura imodokari ngo bikunde rero jewe Imana yantunze kuri uko najya bike byiza sinigeze niyumvira ibintu by'ukonona handi ho babankurikiranye harabo twari kumwe bagiye mu mpimba n'ubu ngiyeyo rero aho naciye hose ubu tuvana neza urumva muri Nderagakura rero naho navuyeho
ngiye muri search kandi nkora ivyanje kuko ico gihe rero igituma nagize muri ntuze muri nasabye kuva muri leta nja muri retraite anticipée mu zabukuru nkibasha nuko narari ijoro ndarandandika kandi bukajanja ku kazi ka leta nkashaka ko ibikino vyanje bidaceregwa byo mwisanganiro bidacerwa kandi ndiko ndakora muri ndera gakuru niho rero nateba nkavuga nti ntore ikiruta ikindi ca ntora kuruhuka neza mvuye muri leta ntaja ndazinduka ngenda hari yepfo muri ndera gakura ngaca nja nkirirwa muhira nkandika hageze ko ndushe nkaruhuka bukenkane kuko ahandi hoho niho natanguye kugwariza ingwara z'abantu z'imitima kubera kutasinzira nkabesha ivy'ibiki ariko rero njise nababwiye ico baca bambara ngo urabituye basimbira rimwe ntigute ngo bure tubwire ngo abantu bava muri est twobita ngo iki ati muri est na west hari ingorane bafise aho hose baracanze est na west baracanze cyane cyane mugabo izo ntara zibiri uvuze ubumanuko n'uraruko niho biboneka cyambere ati abaturuka mu buseruko ni bande n'abaseruko abo mu burengero abarengero baca bandika nyine gutyo mu kirundi baseruko barengero baca babirunga ikiwabo ku nzu nkuru ifinance itanga ifashe mu mugongo iyo ntuze benevolence uwo munsi baca ati turuhuke tuje ku kiyaga tujye turuhuke tujyame ku musenyi tunezerewe urumva rero jewe njamba ntoye ikintu cari caburanye iryo zina ry'abaseruko n'abarengero igikina ati citerera izina ndacita murikira ukuri simurika ukuri ni murikira ukuri c'inzira erekana ivyo ico gikina rero cumvirije neza barambaza ati none barakubaza ati abaseruko ni bande abarengero ni bande yerekana iyi migwi ibiri mu Burundi itumvikana hanyuma itumvikana kandi basangira gupfa no gukira ngira ngo bashaka kubona ibi bintu by'abahutu n'abatutsi mu Burundi hanyuma rero ati mugabo ntivyumvikane ivyo ari byo turaheza iko kwiga barataha barantoye yari umugabo w'umubirigi n'umufasoni w'umusenegalese niwe babitwigishije hanyuma baca bambara ati wewe rero ko dusigaye twe na wewe gusa wewe ico tugutumye ya mazina twarondera za groupe zibiri zitumvikana ya migwi bitumvikana y'abantu wewe uteza gutora iryo zina kumenya ivyo ari byo cyane buka wa mutama wanje rero ibintu twavuganye yakunda inka mutama mbyara yakunda inka nanje gakunda indimo kuko aho nari musanteri hose namanja gukurikira agronome tujana ndabe ibintu barimisha arampa ahantu rero yagabanye ndaharima ibigori agronome w'umugamba muri CVH mugamba aranyemerera imbuto yanyemerera n'umwavu ndatera aho hantu ni ku Bunyovu ati hariya wowe watera ibigori urwaye mu mutwe wo ni mutama wanje hanyuma rero byari bibaje umutama yaciye argira ahuma adashobora gutembera rero sinzigana nagiye ruguru mvuye aho nari mustanteri nagiye kuraba vya bigori vyanje ngiye kubiraba nsanga byarakuze byarahetse ni birebire ni byiza gose candatema kimwe kuko ntabimushira nabihanyaguye ngo yumve candamushira ikigori kimwe gifatanye ibigori bine bingana biri ku giti kimwe acarambarira rero ngo gukunda uburimo ngo genda hariya mu ntari wanyu nyene mukunda ivyo kurima mutere kwinka intara yacu rero nja numva ni hariya ruguru ni amaja Ngozi Kayanza hariya abarimyi benshi kutaboroze hanyuma cyane sinzi rero abo bazungu uwo muzungu n'uwo musenegalese bani bambarira nibutse icyo kintu yuko tuvuze abantu ba ruguru mu ntara za ruguru za Kayanza Ngozi ahanini tuba tugombye kuvuga ko hari abahutu benshi
tuvuze mu bumanuko za Bururi za Mugamba za Makamba ko hari abatutsi benshi ndabibabwiye rero ndababwira nti nkababwira nkuko ndababwiye namwe bamenyesha makuru acambara ngo urabitoye ijambo barasimvye gose bararyohewe gose nikajane umva twaguje iminsi yose nashika ku kazi bakacambara ngo ntacuratura ga Adolphe baragakura bari babonye yuko nasavye uruhusha kuko numva babara mu kuguru ngiye kwipimisha batangwa kumpima tension baca basanga baca bampa ropo y'iminsi 10 kandi jewe atari ukuguru nta handi numva uwo murusi y'akazi rero aca mpa ropo y'iminsi 10 ambarira ati genda uruhuke ntagire ikindi kimusura gukora ufatiye imiti ati kandi ushitse kuri farmasi ya mbere uronka umuti ucunywa n'ingoga n'ingoga ndashika gutora umuti ahantu usanga umuntu anzi arabona ibipimo vyanje bwari bwa mbere ndabibona jeyo acambarira ati ni wewe uri kumwe nande ga Adolphe nta numwe turi kumwe ati icaraho umuti ntawo mfise ngiye kukuronderera aja kuwundondera acambarira ati tahujyame acara mu mpanda wumira ati tahujyame turafise amahera ya taxi no ya ndayafise ati mbwa kutafise mbwa kutafise ndayaguhe hanyuma acara ajana manga ndayafise ndahamagara taxi ngo ingene yiguhamagara uyinjire mu mbona yari umuntu urumva yankunda aca ati mucikane muhira kandi ashika ryama jewe nkumva mwenga ndakomeye atari uko kuguru gusa kumbe nani mu guhava ngwara nabi ngira navese kubera inyene ubwo buruki hanyuma rero ncaragira ico gihe nariko ndubaka inzu tubamwo urumva kubaka inzu ukora n'ivyo nama umutwe nguma niyumvira ivyo nandika niyumvira ivyo njya kuvuga ku radio niyumvira ibikorwa byo ngaha abana ntibari bwakure yari je nyene bene wacu bari bapfuye nabo bana ndeze hanyuma rero ncaragira nja rero ntora kuja gukorera muri sete barambe biro aho nandikira nkaruhuka cyangwa nkandikira muhira nkazana igikorwa cyaheze nkakenisha abakinyi bagahembwa ngahembwa hanyuma ubuzima butangwa kuja bururuha bukebuke abana nabo bariko barakura bariko bariga umwesa ico yashobora hanyuma rero ubuzima buca bubandanya gutyo rero haca haza iki kintu citwa la benevolence. La benevolence rero bagomba kugira umugwi baja kwaza muri search imigwi ishobora kuboneka twebwe twari muri twari twagize ishira hamwe yitwa tubiyage tugira ibintu vy'amateatre théâtre interactif ubwoko bwa théâtre menshi twigishwa n'umusenegale hanyuma rero turavyiga tugura iyo hamwe yitwa tubiyage iyo tubiyage rero tukaja kuri tele bari batumaze kutumenyera nta hantu ntamwe nta komine nimwe y'u Burundi tutagenze hanyuma rero haje ibyo ntuzeye iyo benevolencia baratugirisha formation kugira ngo tugire ico gikino iyo gikino baradutora abakinyi bava mu mantuze mu magroupe menshi batora bake turagenda turagira iyo formation haje iyo formation bacatugira ngo dutore umuntu azogikurikirana ico gikino ngira Imana kwa kundi baca batora jewe ko ico gikino ndagikurikirana cyane cyane rero kwagira ngo tugitorere twamaze iyo minsi 10 iyo minsi 19 twiga turabura iryo zina jewe ikintu no babwira ico umuntu yokuramo mfatiye ku bintu umuvyeyi yavuze atura urakora ikibi iciya caheze mu nda ndavise ubundi mupfasoni yandeze atari mama uyo mugore wa mukuru wanje bitwaye dusangiye ubwoko mugabo yabiriwe na mukuru wanje yitwa sindamureka kumuvuga uko niyo ndi mwisengero ngomba gusenga niwe nibuka cyane imbere ya mama mvyara mu buzima yitwa Nahimana Angeline bamutazira kibibi aha ibujumbura yari directrice yatwara ama école primaire Notre Dame amashuri yitwaye mu Ngagara mu ya kabiri atwara kuri Notre Dame d'Afrique aratwara no mu ntuze no mu Nyakabiga hajya hari primaire ya Skepers rero icyo no uvuga kuri neza wirenganira kuko ubu ndagenda ngororotse haci imyaka myinshi mu Kayanza
hariho n'umusitanteri yasubiye aho nahora nkora ikabarore yasavye ngo basi babereka agafoto k'iwanje bumva ivyo nagirira urwaruka muri vakanse narabafasha gose tukagumana ari za gahombo urwaruka je twaramanye ubu rero abo nita urwaruka hariho mbere nkaza muvuma d'ensemble narigishije abo n'abapadiri hari n'uwanagiye kwirega ko nsanga n'umwana nigishije ntangura kugira ubwoba urumva rero kora iciza ubu ngiye mu Kayanza ndabwira abana biwanje ndi mukumva bavuze izina rya Adolphe nezitepa ntimuharire urababwira ati jewe ndi umuhungu wa naka uzobukiza bazobukiza kandi ubwoko bwose nturabe ngo nibi nibi jewe rero ico no vuga mu buzima ugomba gukora iciza ntigihera hajya bavuga bati ukora iciza wagisanga imbere wakora ikibi kikaguherekeza abantu nk'ubu je notanga n'impanuro ku bantu gutwara si ukuvuga gutwara igihugu twara ishuri twara ubuzi ubwo aribwo bwose aho uzoba uri umenye yuko aburi kuratwara muzohurira imbere kuko igitanguye kirahera akazi kawe kazohera upfuye naho uzosiga bawe hari abana bazira ibyo base bakoze kandi bo batabikoze rero nico noca mvuga ni mu ncamake muri ikiganiro cacu nico nemeje n'ukuri kaba ndabakengurukiye ko mwashoboye kunyibuka mukahasanga ku gasago kanje kugira ngo ndonke ico nomarira nanje abariko baranyumviriza tugira amahoro ya Kristo kuko jewe ndi umukristo.